ndabaramukije ndabifuriza amahoro y'Imana abane namwe umwe wese bivaye naho aherereye nkuko bisanzwe muri kumwe na Nimbona Irene asanzwe bategurira ibiganiro bijanye n'ingo n'imiryango. Uyu munsi yanifuje ko twoganira cyane ku bakobwa turakwiye guhinduka cyane ndabivuze cyane kubera ikintu gihaho kigeze n'igihe kigoye cyane kigoye gose. Ubu rero abagabo baziwe mw'abagabo mu nukuri mwaziwe cyane, murakwiye kwigengesera kubera ukuntu abakobwa babaziye ntimushobora no kuhikura. Abakobwa b'indaya babaziye ukuntu babaziye rero, waba umukizwa waba utari umukizwa waba patiri wabande, aho hantu abakobwa babaziye, abakobwa b'indaya cyane bigurisha, bajya abakobwa bigurisha ntimushobora kuhikura. Ati bigenda gute ubu ngubu? Ikintu abakobwa bafashe bajya abakobwa b'indaya bigurisha, ariko impanuro gatoya ku bakobwa bigurisha, muri mukwiye guhinduka kuko muravuga nti n'urudandazwa rudahomba, ariko rurahomba kuko icambere gituma ari urudandazwa ruhomba, utakaza agaciro. Icambere utakaza agaciro, ica kabiri ntubukurikije imico y'abakobwa, kandi ca gatatu naho urandura y'indwara, ugenda ukura y'indwara. Ingingo rero bafatiye abagabo, waba umukizwa waba utari umukizwa, ni ngombwa aho hantu ntuhava. Hari abakobwa rero bagira gute, bagenda ku mabarabara bakabona abagabo cyane bajya abagabo bifise b'abategetsi, abagabo bifise, abagabo nyine bafise amafaranga, abona ko bafise amafaranga, agahagarara nko kwibarabara akagusaba lift. Nawe kubera ubona uko mengana umukobwa mwiza, umukobwa yiyubashe, umukobwa yambaye neza, umukobwa aberewe, bati oya sinogusiga ariko ndaguhereze lift. Ukimuha iyo lift, mugeze imbere gato yakubwira ati yamara, akabona ahantu hari abantu benshi antuka, akakubwira ati yamara ndashitse kandi murakoze. Ukabona ko muramudepoje aravuye mu modoka, ica kwasha azunguruka akagusanga aho uri, akakubwira ati mpa amahera yanje, kavuga ati none uko naguhaye lift ngaruka kuguhereza amahera gute? Kubera wowe ari byo yaba yapanze uvuga ukuremwa ayo mafaranga, arasista akavuga ati mpa amahera yanje, nyene kakureka uko menga nyene hari amafaranga umufitiye, wamaze n'amafaranga y'iki. Deja mu mwanya abantu bamaze kwegera, abantu bamaze kuza babona none bajyana ko bashwana nibiki. Wowe wavuye no mu modoka uri kurabaza umukobwa ati mbega ibi nibiki, kuvuga ngo ndaguha amahera yawe bigenze gute, hari cyo twaguze byagenze gute. Umuhaguma yasista amahera yanje, abantu bamaze kubwira ati wowe tuvuye mu hoteli wambwiye ko umuhereza amafaranga yanje none ntayo wampaye. Umva wowe bijanga bikagutangaza, kavuga ati none jewe ugahakwa no kugwana. Abantu nabo baba bahari bamaze kuza gushengera ati mutama ntugwane, ntukubita uwo muntu, amategeko arahara murengera, muheze amafaranga yiwe nimba byabaye, muhe nta kundi muhereze. Dukora ibyo mwumvikanye, muri kumwe mu modoka, twari duhagaze nka twabuye muri kumwe, none mushwane gute? Muhereze aho mwumvikanye kugira ibintu bigende neza. Naho umugabo ati Vyiyumvire none ibi nibiki, ni shetani niki? Naho kubera ari byo bayapanze kugira ukuremo y'amafaranga, kandi akubwira yashaka, avuga ati mpa 100, 200, 200. Kuba abantu baba bamaze kungera, abandi bako barafata ama video y'ibyo bako barabona, uza kwisanga bagize gute y'amafaranga wayamuhaye. Rero cyane mvuga ku abakobwa n'ukuri twikebuke pe, isigeze ahantu. Sinzi ko abantu bose babitahura, sinzi ko abantu tubitahura kumwe.
tubone dukanura amaso tubona hisigeze harike mwovuga ati ni nko kubabesha cyangwa kugira iki banza wiyumvire kwanza wa mu papa we ushitse mwico cago ko novuga ni icago ushitse mwico cago ntiwohava amafaranga utayatanze ntiwohava kuko babafatiye mbarugo niko nabivuga babafatiye ibihano barayabakura ko tuko abakobwa tuguma tureza amaboko ni dukora amaboko mu mpuzu dukore tujye natwe ico twabiri akuya ukabire kujya abagabo abahungu bakora bakabira icuya natwe tujye ico twabiri icuya pana kuja gusapa amafaranga ari mu mifuko y'abandi cyashani biri mu bisagara hariyo byinshi tujye ibyo twabiri yakuya mw'abakobwa mwe tujye ibyo twabiri yakuya dukora amako mu mpuzu dukore bazi uri ibyo wakoreye ntunabijya nabi ariko rero ibyo wasofye mu mufuko w'umuntu bya bindi wagaramye buguru ugashira hejuru ubijya nabi nta nico bikumarira nta kintu nakimwe bishobora kukumarira cyo kubyo kumarira iki wibaza nta nakimwe bishobora kumarira rero dukora amako mu mpuzu dukore mu bakobwa ndabahanura n'ukuri bakobwa nkanje abadamu nkanje n'ukuri ndabahanura dukora amako mu mpuzu dukore twoye kuja ku mapave hajya ku mapave nta kiriyo hari ingwara nyinshi cyane dashobora kwibohora rero dukora amako mu mpuzu mwari kumena nimba na Irene asanzwe bategura ibiganiro bijanye n'ingo n'imiryango uri kuryosha show TV utayakora subscribe s'abonner share partage abikore nzomukoze cyane sasa muheza gigwe bye bye